Bagabo satani arakora muga hariho abantu mbona bari gukora kumusumbya ndakubwiza ukuri mu makomentare sinakubesha. Bagabo karibu ndabereka ingene duteka agasosi k'inyama ndagomba mvuge ngo ibiharage n'ibiraya ndakubwiza ukuri. Bagabo danje fata rero bagabo ifata urundurire mu itomate muri za nyama zawe wakaranze n'ubwonko bugatakara, nta gukompirika ibintu ngaha, nta kwipfuza nka Eva wase kuvugwa yaheze mu nda ya nyina, niko baca umugani mu Kirundi. Ndakubwiza ukuri bagabo, fata rero ukubitemo ya pavro. Bagabo ayo mapavro arabona irindi bara, ndakubwiza ukuri ngaho muri ako kanyama sindakubesha, ubivange hamwe rero. Bagabo nta kindi kiba gisigaye, fata urundurire kumurumyo hejuru. Bagabo ufundikire hama havemwo isosi, nibyo tushaka, fundikira neza. Mwebwe rero muri gukora bagabo kurusha umuntu ntavuze, ndakubwiza ukuri ngaha kuri iyi channel twere kwiga gutera imbere. Ikijambere ndokibereka sindakubesha, mwanka mwemera. Bagabo turatera imbere, ndakubwiza ukuri. Baga nuko hamu bivange bita ubwenge, uca ufata ako kadosho ugenda ufyondagura utwo dutomate kugira tuvemwo umusosi mwiza. Ndari kuraba neza ko duhiye, nca ntangura kudufyondagura, fyondagura isosi rivemwo, ndakubwiza ukuri. Nuko muri ubu buzima nta gukompirika ubuzima, ubukompirike bukubera nabi sindakubesha. Orosha ubuzima, Imana yabiguhaye vyomore, ndakubwiza ukuri. Ego ntabwo ndabizi ngaha kwisi ntabwo twese tworonkera kimwe, mugabo bisizemwo inzigo biba nabi. Sawa rero bagabo nuko bivange neza rero. Baga murabona aka gasosi, baga aka kantu rero kari danje. Jewe rero ndasiye ndumviriza aka gasosi ko karimwo ibirungo bikwiye, hama rero ndabe ko ndokongera ibirungo nuko ndorekera aha. Jewe ndumvise umenga ndari nkeneye kakamagi benshi bavuga ngo kazohava kaduhitana, ndakubwiza ukuri niko ndaciye ndunduriramwo gakeyi. Hama rero ucusiramwo n'akunyu kugira kamate neza, kugira nyene niyo waza gusukamwo vya biraya bize kuryoha. Nuko baga ibintu vyari biryoshe n'ukuri, vyari biteye ubwoba, muzobigerageze. Memega kwa kunyu rero kugira nyene gafate neza nyene. Mwibuke ko tuza gusukamwo amazi, hama rero usiremwo agapiripiri, aka nako karyosha umusosi kubi. Bagabo ibintu biri danje. Ego nuko nukuri ntituze twikoroga muri ubu buzima. Imana yadusize ngaha nkwibereho neza tutababaye. Rero wewe ugiye kubivanga n'ibindi bintu Imana itakwemereye, urumva ntivyogenda neza. Waronsa akanyama ugateke, waronsa akafi ugateke, waronsa uduharage ufate ubwo duharage utuvange neza. Ndakubwiza ukuri, waronsa inkoko nayo ubikora uko nyene. Hama rero ubu tugiye gusiramwo ibiraya vyacu. We waronsa agatoki, nta kibazo bari kucusiramwo. Mukama w'ikigongwe ntiwipfuze nka Eva. Imana yatwemereye kurya ibintu vyinshi, rero ako wumva ku mutima uno musi kagusiceho aba arako nyene utora. Sawa rero baga nuko jewe nuko ndabisizemwo ibiraya, murabibona nuko nyene. Hama rero ndaciye mfata amaveji, amakarote, n'intuze n'isereri n'ibitunguru vy'amababi, murabibona. Utusuka ko hejuru kugira nyene bize kuryosa umusosi. Ibi nivyo biza kuyongera mu musosi kuko harimo sereri, karote, ibitunguru vy'amababi, hama n'intuze n'ibitunguru n'ibiraya bito biza kuyongeramo kandi biragira umusosi neza. Ucufata rero amazi asushe usukemwo, murabibona ibintu biteye ubwoba mu kuryoha sindakubesha.
ego hama rero munyagire muri komentare muri kuraba muri hehe ndabakunda benshi tugize iminsi turi kuri live kuri Facebook ego tuzobereka byinshi biraha amavideo menshi ari mu kuza ndarashutinze amavideo menshi ntarasharinga kubera nyene ntararonka akanya ndi muri byinshi murabona ko turiko turahindura ibintu mutwiteguriye Noel neza rero turi kugomba kuza kuzorya Noel twituje tumeze neza nuko hama twatanguye gutuma ko amakado kuri bamwe bayatumye ko ama business aracabandanya kuri mwebwe mukeneye ama product ubu muratubwira hama rero uvange neza ntibirasha murabibona uca wongera usubize ku murumyo wumvire nakunyu ko gakwiye jewe kweri kari gakwiye nta kandi cureka izo nyama zise neza rero wongera ufundikire ndari imfundure kuko hari haheze nk'iminota 20 biri munsi y'umurumyo ucufata agatambi rero ucumitikira ya wumve ko ngo gishushe cahiye zewe mbona umenga ku maso ndi kubireba kweri vyari bihiye uvange neza nyamba wongeramwo amazi y'isosi ubikore neza ntusiremwe yarenze naho tuba dushaka gasosi wumve nyene ko bimeze neza ucufundikira bimanze bihore muko uza kuvyarura ndakubwiza ukuri ibintu vyaridanje mu kuryoha sindakubesha ego bagabo rero wowe utwo warose uno munsi nutujye mu mahoro rya neza mu izina rya Yesu ngo ivyo 50 ntibigura parasera sawa rero bagabo aha tuza tuvuga ngo rero ngo bon voyage sawa mugira ibihe vyiza bye.